bakunzi ndabaramukije amahoro ndabahaye bwake cyane mwiriwe bivanye naho mperereje mumva ni Jean Christophe Mugisha turi kumwe no muhuza bikorwa unani w'abanyagihugu URN ntitamwa neza iniyo pour la renaissance de la nation akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi ndetse n'umusesanguzi niwe yerekanye itongo rya Edeni aho riherera Imana yabombiye umuntu wa mbere muri Kushi yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bwo Burundi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu gahezi imyaka irengeje ntihigishwa kahise katari ko mu mashure hirya no hino mu gihugu niwe yashize kandi ahabona idendo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apoto Benantunga nayo ndagwaye kazi muri kino kiganiro. Ndashimiye abadukurikirana n'abatwandikira mwese mugira muba mubaho. Abantu sinzi baratwandikiye yaba abarundi ndetse nabo mu biyaga binini badusaba ko wogira ico vuze kuvyo President Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza igihe yari hariya mu rusengero rurongowe na Apotre Mbayahaga aho yavuze ko ibibazo byose igihugu cy'u Burundi gifise ndetse wongeye ko na Kongo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda ko imbere ya 1990 Burundi bwarubayeho neza atakibazo camoko cyari gihari ko byose byazanywe n'igihugu cy'u Rwanda. Apotre Benantunga nayo mbega ivyo bintu nawe niko bivuga ubibona gute? Murakoze ubwa mbere bwo reka nshimire abo batwandikiye hari n'abanyandikiye nanje ubwanje n'abandi bampamagaye abatari bake naragize icyo ndababwira yuko nzogira icyo nabivuze ko kuko abadatahura iryo jambo Evariste Ndayishimiye yavuze ni benshi. Ubwa mbere umuntu yo gutangura akabanza akiyumvira mbega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afise ikibazo agenda kugitura abakirisu mu nsengero canke ico kibazo afise ko gifitaniye n'u Rwanda nimba by'ukuri ikibazo afise cy'umutekano muke cyangwa umutekano muke ushingiye ku moko mu Burundi bikomoka mu Rwanda mbega yoba yaregereye u Rwanda kugira ngo babivugane n'ivyo bibazo byose bashobore kubivugana mbega mu biganiro bavuga ko ariko barakoranira n'u Rwanda bariko barakorana n'u Rwanda ico kibazo baba ico ciyumviro cyangwa ico kibazo baragishikirije u Rwanda kugira ngo bashobore kukiganirako nibaza umuntu yo kwiyumvira. Umukuru w'igihugu rero sinibaza ko mu gihe azi ivyo akora yoshobora kuja mu rusengero akavuga bijya numvise yavuze. Ubundi mu rusengero bajya gusenga, mu rusengero bajayo bagiye kuganira n'Imana gushimagiza Imana ivyo yabakoreye uko yabanye nabo mugabo ntibajayo kuvuga amanyembwa nkayo. Nibaza rero ko ari bya bindi abantu bashobora kuba bari mu kibanza kanaka batazi abaribo batazi nico bahakorera batazi nico bahamarira ugasanga rero baritiranya ibintu nibindi kubera kwikanga canke kurengwa bagahimba bakayoberwa ibyo barimo niko niyumvira ko ari byamushikiye. Rero ubwa mbere bwobwo reka ndagusabe ubanze ushiremwo bijya bintu yavuge mu rusengero twarabikurikiranye twarabibona na kamaramaza ubusanzwe ku gihugu ariko banzo bishiremo abantu babyibuke babibone babone akamaramaza ko mukuru w'igihugu dufise mu Burundi kandi nibaza yuko bishoboka yuko abatari baki bafise ibibazo nk'ivyabo bafandikiye cyangwa babandikiye bafise mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yihungiye ubumwe abo barundi n'abazungu bagira iki ntivyakunda haraza gwa gasore atubumwe butegeza kugumaho mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye gute aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahungira i Burundi ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cacu abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi kare twari umwe amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59 mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi mugabo mu Rwanda ho byarakunze kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi conzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi ntiyari se bahutu ntiyari se batutsi
kiya kibazo ca Kongo je narabasiguriye gushika mbona baracumvise bacumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza bose baremera barashirirwanisho hasi bati dushaka umutekano wa twese umubemba agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano umufura agira umutekano w'ingogwa nabande n'ingabo zikingira bose ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda none u Rwanda rwabaye mabi yose ibihugu vyacu biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibajere ibibazo vyabo twe bareke kwinjira mu vy'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha kuvuga ngo negeranya abahutu negeranya abahutu n'abatutsi bose dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindaba jewe n'igihugu cyabo mugabe wacu nibareke kubizana nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani nibareke kubesha byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda natwe iwacu byaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda none bagomba dukwegera iminsi yose abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu ntimwishinge abandi twigirira ubumwe bwacu nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose je burya ndamaze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo turamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge turamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu ahubwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi simpunzi ni wabo tuzohava tubivuga uko none barahiyumva barahize barahabaye turazinanye none wowe impunzi wanyu mugabo kubera iwacu natwe twari twararozwe abakongomani nibareme twebwe twari twarozwe kubarusha Burundi bwari bwararozwe kabasha gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina ico gihugu cyari cararozwe gantuze kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'utabikwiye igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu ariko tugakira ariko mubonye ajya amafonse commune yahishijwe ku 72 akaba ari kwaboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana mwe kubera hari yamana itwugira ubumwe nta ngorane tuzobizera twese twarahomvye twese tuzobitunganya n'ivy'abarundi nibaza rero ko uko mwumvise aravuga yuko imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1959 abarundi atamoko yariho bari babanye neza ko kabiri na kabiri katanguye abanyarwanda bari fuye iby'amoko mu Rwanda hanyuma bagahungira mu Burundi ariho ingorane zaciye zitangura kuza reka ndabibutse yuko ivyo ari kinyoma cyambaye ubusa sinzi ko ashobora kuba hariho ivyatazi niyo batari umurundi kuko ndibuko nize kubabwira yuko Valens Ndayishimiye je mfise amakenga ko ashobora kuba atari n'umurundi kubera iki mu migenzo y'ikirundi nta muntu ashobora kwivuga akavuga umuryango wiwe akavuga umuryango wa nyina avuga umuryango wa se niyo bavyawe kivyagwa bavuga yuko uwo mwana bamwitirira inarume canke sekuru kuba rero wewe avuga ko ari umuhungu wa Renata niwe yavyivugiye nta muntu yabimuvugiye ico ni kimwe mu bimenyetso umuntu ashaka kwiyumvira ati byukuri uyu muntu yo ari umurundi canke siwe niyo ari umurundi biragoye kumva no gutahura iki rero kije kubi ca kabiri kimbwira yuko ashobora kugira yandi makenga ko ashobora none kuba atari umurundi muti kubera iki haba aba historien b'abarundi banditse ibitabo ari ba Gahama ari nabandi nanje nkuko navyanditse imbere mu gitabo ndabikuye n'abanyarwanda baravyanditse bitari bike baravuga ingene ivy'ubwoko byatanguye kuza mu Burundi hanyuma muri iki gitabo kahise ku Burundi kanyegejwe nanditse kirimwo ibijanye n'ivyo avuga vy'amoko kandi bikerekana aho byatanguriye ubwa mbere
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 949 no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 954 mu Burundi harabaye hisekeza ryo gupima amazuru, imisaya, uburebure bikozwe n'ababirigi. Ivyo biboneka mu gitabo nanditse kasi ku Burundi kanyegejwe mu Kirundi ni ku rupapuro rwa 46 kugeza ku rupapuro rwa 48, mu Gifaransa ni ku rupapuro rwa 44. Uravye ibijanye n'ibipimo nkuko nabibabwiye, ndabereke yuko uyo muntu adutwara ashaka kuba atari umurundi naho bamwe mu mwihendako. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 949 bapima ibipimo, bapima uburebure abatutsi bo mu Rwanda, abatutsi bapima abatutsi n'abahutu pimira hamwe. Hanyuma mu gihagararo ariko burebure abatutsi bafatiye ku gice kupima metero n'amasantimetero 76 n'ibice 86. Aho ni ku batutsi. Wacha umuhutu nawe yapima imetero n'amasantimetero 67 na milimetero 80. No kuvuga mu gihagararo iyo bapima bavuga ko umututsi wese afise imetero na 76 n'ama milimetero 86 ari umututsi. Uwo byafata yacaja mu matutsi yabo wari wese. Hanyuma umuhutu wese umuntu wese yapima metero imwe na santimetero 67 na milimetero 80 uyacaba umuhutu. Aho haba mu Burundi haba mu Rwanda uburebure yicaye, iyo umuntu yicaye barapima naho nyine uburebure. Uwo basanga pima santimetero 87 n'ibice bitatu yacaba umututsi, santimetero 84 n'ibice 55 yacaba umuhutu. Uburebure bw'izuba bapima milimetero 45 n'ibice 24 uwo yabara umututsi. Upima izuru 40 milimetero 43 n'ibice 38 uwo yacaba umuhutu. Byari hamwe witwa Jelekesi niwe yabipima. Murantunga ibyo zina ryaba patingitingi bo mu Bubiligi ntayo nzi, nshobora kuba nabisomye nabi, ariko nuko byanditse mu bitabo ari byo kwa Bagahama, ari byo kwa Innocence Imana umwanditsi wo mu Rwanda birimo. Noneho baca barabitandukanya mu gihumbi kimwe 1954 uwitwa Herno ayicumutsi aravuga ati abahutu bo mu Rwanda n'abatutsi bo mu Rwanda bagira ibipimo byabo, mu Burundi abatutsi bagira ibyabo, abahutu bagira ibyabo. Ibyo abatutsi bo mu Rwanda ntibihura n'ibipimo by'abatutsi bo mu Burundi, kandi ibipimo by'abahutu bo mu Rwanda ntibihura n'ibipimo by'abahutu bo mu Burundi. Aha rero umuntu aribaza ico gihe ko tuzi ko mu bihe bya kera ibihugu byacu bitagiramo imipaka, abantu baba mu Burundi, baba mu Rwanda, baba ngaho asirabuzo bwa Kongo, abe Bugande bagabugwa naho abami bageza gutwara nta mupaka wari. Nukuvuga ko abantu bari bamwe. Bivuze iki? Eherabo uburebure bw'umutwe bapimye imitwe bwa mbere, barapima imitwe y'abarundi n'abanyarwanda. Umutwe wapima milimetero 196 n'ibice 53 byaba ari umututsi ku Burundi, ariko mu Rwanda bagaca bapima ibice 193 n'ibice 32 bya milimetero uwo yaba ari umututsi. Umuhutu wo mu Burundi yaba afise umutwe wababa uw'umututsi wo mu Rwanda, kuko yaba afise 193 n'ibice 50 bya milimetero ku muhutu. Nanone umuhutu wo mu Rwanda akagira umutwe munini gusumba umututsi wo mu Rwanda ungana n'196 n'ibice 8 bya milimetero. Bivuze ko abatwa nabo nyine ntibabibagi barabapimye. Mu Burundi wabafise milimetero 193 n'ibice 80 n'ibice 43 yabari umutwe. Mu Rwanda yaba yegeranye rero n'umuhutu wo mu Burundi umutwe waho, kuko basaba yuko abafise 193 n'ibice 43 bya milimetero basumbanya gusa ibicendwi bya milimetero, ibicendwi no kuvuga 0 n'ibicendwi. Murumva uwo mutwe w'umunyarwanda umutwe wababa n'umutwe w'umuhutu wo mu Burundi. Urumva amacakubiri aho yahereye. Varasi ndashima gacaba ko ibyo bintu byose atavyazi, ari umurundi, ari umukuru w'igihugu. Je narababwiye nta muntu akwiye ko umukuru w'igihugu ataza amateka y'igihugu ciwe. Ntaco ushobora gutwara urabesha, usanga uri kurabomagurika ibintu bitari byo.
aho bandanije ukaraba iby'uburebure bw'izuru bace bapima n'uburebure bw'igihagararo barabipimye byose kuko umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane ibi rero nibyo byatangiye kuzana akabi n'akabibi byo kuca batandukanya ingene abantu babashyira mu mashure bafatiye kuri ayo moko nyene bafashe bya bipimo bafata abahutu abatutsi n'abatwa uko baruka mu mashuri bimwe bya sida n'ahandi bafatira kuri ibyo bipimo bafashe baruka n'abandi baruka n'ababirigi ababirigi nibo babasha muri amashuri mugabo uyu munsi ndatangazo n'ingene abasende DFDD bubabuka bakavuga ngo n'abatutsi babikora barafite ububasha barategeka ko hategeka ababirigi reka ngaruke kubijanye n'ivyo ariko aravuga abesha atazi ivyo ariko aravuga kandi ko bizomukorako umwami w'u Rwanda Rudahigwa mu 1959 yatangiye i Burundi yatanze avuye gufata vaccine kuja muri Loni kugira ngo azoje gusaba kwikukira cyangwa kwigenga kw'igihugu cy'u Rwanda avuyeyo iyo vaccine bamuteye yaciye atemba aratanga amaze gutanga umudogiteri yayimuteye bateze ari kwizamu uwo mudogiteri kumwe n'undi muntu ari kwizamu icyo gihe atari umubirigi uwo bita Muramba ari kwizamu uwo munsi bamutera iyo vaccine baza kuba ari muri weekend badakora hanyuma bayimuteye uyo mudogiteri yaciye ahamagara Haruwa amubwira yuko mission ari accompli ku mwami w'u Rwanda atakiriho bivuze ko yakoze ibyo bamubwiye uyu Maramba yaragiye Bukavu gukorerayo ari umuforoma igihe cyose bamubaza yaca amarenga yaratinya kubiva ngo abirigi niho muhitane birakwiye ko uyu munsi u Burundi n'u Rwanda turekarama abantu bacu bishwe n'ubutegetsi bw'ububirigi no kuvuga umwami w'u Rwanda Rudahirwa no kuvuga Rudoviko Rwagasore yaharanira intayo kwikukira mu Burundi mbere tukabaza nibijanye n'umushikirangoma wa mbere ngenda ndumwe yagandaguwe ku butegetsi bwabo mu Burundi ibi bitegezo kuzomenyekana byanka bikunda ibi byanka bishobora kubora rero uyu mukuru w'igihugu w'u Burundi nta mukuru w'igihugu dufise reka ndababwira igituma ata mukuru w'igihugu dufise wenyene n'umuntu wiwe agiye ikigoma yavuze yuko se wiwe ari Magufuri irijwi ndabasabye muri rondere murishireko abantu n'abarundi kazi n'amakungu bavyumve amekwisha kuwa kama baba yangu kwa sana nifundisha mengi nukuvuga nimba ari umwana wa Magufuri sumurundi Magufuri yatwara Tanzania none rero igihugu nta gihugu cy'u Burundi dufise kuko murabizi yana nkuru nziza yarabivuze yarabivuze nkuru nziza Farisita yarabivuga Uburundi ntibunabuhari bo batwara ikindi gihugu tutazi izina ryacu niyo mpamvu Uburundi babusibije babwononye babutakanze nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya igihugu ciciyorobetsi ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gikomba gukundana n'Uburundi mugakiriko kiriyorobeka cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ibihugu bimwe birabizi abarundi ni igihugu cya mbere kirimo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza n'ikimenyamenya ntiturigira twumva ngo Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu cyanye ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu ico kirekana umutima abarundi dufise w'urukundo twebwe imisi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure tagira igihugu cya Tanzania n'abarongozi bacu kiba igihugu cy'umubanyi mwiza igihugu cy'umwumvikano turahezagije igihugu cy'u Rwanda hezagira igihugu cy'u Rwanda n'abarongozi bacu bagendere mu nyonga zawe urugike mutima mweranda gumane nabo n'ababanyi beza hindura imitima yose mibi izunguruka muri aka karere kacu bana nzima turasabiye igihugu cya Kongo ukizanira amahoro abo muri Kongo ntibatekaniwe turabisabye mana nzima bonyine bari wita amashetani yiziziye aka karere k'ubuseruko bwa Kongo aveyo
kandi uyu mugambi rero nagira ndababwire yuko ibi yagiriza u Rwanda mwumvise si umugambi wa varisito barundi kazi banyarwanda kazi bantu mu biyaga binini nimubwirwe mwumve reka ndabibutse ndabagarukanire amajwi y'abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD bavuga ivyo barisavuga ibi ni ibintu byateguwe kuva kera byashikirijwe kera nimwumvirize Petero Nkurunziza ivyo avuga ku Rwanda nimwarangiza mwumvirize reverend rikuriyo ivyo ari kuvuga nukuvuga ko ivyo bavuga ni ibintu wari wese yo kumva agaheza kumva akagahinda abarundi dufise na muri kano karere mukamenya u Rwanda bariko barabesha ngo nibiganiro barimwo ko atabiganiro bihari ko atani bizopfa bibaye ari kubabesha kugira basinzirize babahwikire aba bantu bafise ikinyoma cyabo giteye ubwoba barakora ibintu bakabyagiriza u Rwanda ikibira cyuzuyemo intera hamwe no hejuru n'uyu munsi ariko ari Nkurunziza narahira karengo hataba ari ko u Rwanda rutera Burundi ari Varisto nuko nyene kandi barizuba riva birigo barafatwa babona baja gusuma mu botike tubabona abantu bacu bababona bakatubwira ati he baraje batwaye ibi nibara ejo bundi herutse kugwayo 32 bambaye impuzu za Kongo zigisirikare mu kibira cy'u Burundi tacho bafise bavuga rero bareka kwagiriza u Rwanda barugamba ikibara ariko burakeye bijahabona imbwa yahiye kumuriza ati burakeye tuvyereka abagabo ibi ariko barabesha buraca mu vyumve nimwumvirize Nkurunziza muce mwumviriza Reveriano mwumve iryo bara narico nabavuga ko baravyivugira ikibazo yuko hariho mu kwezi kwa 11 guheze hari abateye aravuga muri mabayi mu ntara c'ibitoki kandi vyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda ibi turabifise ivyemezo turabifise ahari nashaka gukebura abarundi nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano duriyeko abarundi mumenye neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi ni igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi kuko uteye abasirikare b'igihugu bacungera imbibe ubuteye igihugu abarundi bwa mbere mumenye neza mutahure yuko igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi nabwo bateye kirindiro bateye Uburundi bamaze gutera Uburundi rero mwese muca mwumva neza yuko hari umwansi yateye Burundi tubibemwo tubizi amategeko mpuzamakungu amashami mpuzamakungu turi kumwe n'ivyo bihugu turerekana ukuriza kubahana ikizira nikirekuwe rero ibi inye ntibaye bwa mbere byarabaye 2014 2015 2016 ivyarabaye nabandi bose je no muruhagarika bajya bateye mu ruhagarika twarabafasha bajya bisha abantu baratwemeye neza yuko turabafise no munsi baronse imyemerezo mu Rwanda baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi turabafise turabafasha hana bandi bateje ubundi se bajya bonyene abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyene turabafata baratubwira twaronse imyemerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera twarabafashe turafise hana bandi igihugu ca Kongo igisirikare ca Kongo cafashe guhera umwaka 2018 uburi mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twaronse imyemerezo mu Rwanda duca muri Kongo batunze gutera Burundi bamurumva ariko rero sivyo no munsi tubifate nkama mugabo twebwe Barundi tuzoguma twubahiriza amasezerano y'amategeko mpuzamakungu kuko Burundi muri za nyigisho nababwiye kuva twabigishe kuzerikana igihugu abarundi ntibigeze no munsi numwe barota batera ikindi gihugu Uburundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro ibihe n'umutaho ukomeye cyane habidakunda no munsi mugabeje bizokunda ibihe ni ikintu gikomeye cyane mu mateka y'ibihugu n'amakungu umwanya ibihe n'ubutunzi bukomeye cyane ndawakarorero abakoroni binje gutera ibihugu byo muri Afrika no hino no ku isi unya araciye mu Burundi araciye imyaka 120 binje mu 1886 nga mu Burundi none uno munsi ujya mu wo kumenya ko no kunywanisha abarundi
ivyo ariko arabikorerako haciye imyaka 120 mbere n'abateye Burundi ico gihe ntibakiriho mugabo tuzobibaza neza abateye Burundi kuko haje tubabaza si Burundi bwonyene kuri bijanye n'ubukoroni muri mubaze muri mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga mubaze muri Benin ariko arabidogadoga mubaze muri Namibia ariko arabidogadoga muri Kenya baritwariye abateye ico gihe cy'ubukoroni kugiza nabo bashumbusha urubanza ntirubungwa mwanya n'ikintu gihambaye cyane haje urubanza rwarinjiye kumuri no muzi nibikunda muga abanyarwanda bicari babizi neza yuko haje imyaka 100 haje imyaka 200 abarundi bazokwishuza bya rubanza hama imigenderanire ata u Rwanda gwagirije Burundi abazo Burundi ko akora n'imigwi yo muri Kongo none u Rwanda ari bya Kongo rubijamo gute kaje niko dabaza Kongo n'u Burundi fata imigenderanire yo gufasha no mvya gisirikare none u Rwanda rubijamo gute mbe iyo migwi yabagiriza genocide kuva 1990 hari 30 abasoda b'u Rwanda baje muri Kongo kuyigwanya nimba batayimazi birabasha ni nkako kajagari nyene bazoratera batera kajagari kiki nibamwe kuva 1995 nibamwe batera Kongo bica abantu bagira ane ngo reko gwanya imigwi none imyaka 30 mbe uwo muntu gwanya imyaka 30 yo yatanguye afite imyaka ingahe ngo abarundi bareko barakora n'imigwi bijya n'ibintu bitwaza waruvuze ngo genocide ni ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza none imyaka 30 94 ni imyaka 30 iheze nitwumvise bagwana n'abagana bagwanira za Gisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru nyira za Ituri zahe ntibaguma bagwana si imyaka 30 iheze kubera y'abarundi bafite n'imigenderanire mize na Kongo bariko barafashanya ega na Kongo yashaka kuvuga iti muze munaje yo mumfashe none umugenzi ntafashe ugundi none birabashavuje none bocavura kubera iki kigihugu ciwabo gifise umupaka ibyo hakujya byo bijeje kwiki canke bariyo umva rero ntugire ngo no hava mvuga ngo urabona ngo kwera haje mu genocide ije ndiye sito ndaba twe turabo usalama wa inchi umutekano w'u Burundi mwese napange gwiwe ngo Burundi abasaba Barundi bazwi ku isi discipline bamwe bafise indero mvako Nyeshuri mukuru w'igihugu yarakivuze yavuze ati none ko twagiye muri Kongo abanyarwanda bakatubwira ngo hari aba FDLR ati nibo batwara iperereza ati ko babwiye tuti tubwira aho bari tubarase barabivuze Pana kuza baririza rero barababwiye ati tubwira aho bari nabonye tubarasemo baraberekanye no kuvuga gusa nico gituma ico mbere kiranshavuje ebaje hiye none umuntu natpanga guyiwe badupangira biwacu rero aho baca bagenda bakabesha ngo barasenga bakigo barasenga ejo bundi barafite ikorana ingozi bakivuyemo acariruka agenda muri Amerika guhura na padiri umuzungu canke pastor umuzungu nombaze cyose n'amaga masa ariko padiri aravuga ati baheza gukora mabi bagaca bahamagara Imana baheza kwica abantu bagiye kunika abandi bica abandi bagahamagara Imana ibi rero ni bya bintu babwira yuko bisesema Imana amasengesho abasende defted amasengesho ayo bariso bumva yagiye muri odini ayo masengesho sirirwa arakora asesema Imana gukoresha izina ry'Imana nk'ukwitekanya cure psychologique mu bintu bishobora kudukwegera amahano harimo no gukoresha nabi izina ry'Imana iri zina ry'Imana tuvuga iri zina ry'Imana dusonera y'Imana dukunda turiko turakengurukira amabwirizwa y'Imana atomora neza ko umuntu ategerezwa gusonera izina ry'Imana nibwirizwa ry'Imana aha mu Burundi hari inyifata itari yo kuri bamwe bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose barasahura bagashimira Imana barica ibintu bakavyonona bakambaza izina ry'Imana bagendera mu ngeso mbi bakihamagarira ku izina ry'Imana turagowe muzodukwegera ibihano muzodukwegera umuriro muzodukwegera ishavu ry'Imana kubw'iryo zina ry'Imana twambaza ukutariko tutagomba kugendera mu kuri
tutagomba kugendera mu butungane, tutagomba gukoresha izina ry'Imana mu rukundo, niturireke, nitunume, ahandi ho Imana izoshavura, ibisabisho byanyu biranukira, indirimbo zanyu ziramena amatwi, kuko raba ibyo mwirigwamwo, raba ibyo mubamwo, muheze muzi imbere yanje ngo muze gukenguruka. Ibyo Mukama yarabitumye abahanuzi kenshi, kandi Mukama by'ukuri yari yashavuye kubera barasenga ku karimi gusa, mugabo by'ukuri mu mitima hariyo ivyumviro bitari byo. Gushira Imana imbere n'umutego twiteze, kandi byari bibereye ko tubikora kugira ngo dufatireho duhinduke, tubandanye dushira Imana imbere, mugabo duhinduke rero twigenze nk'abashize Imana imbere, tuvuga izina ry'Imana tubibereye, duhamagara Imana twiteguye, tuvuga Imana kubera turi abana b'Imana nyene. Ico nico twemeye, ahandi ho tutaravye neza tuzogwa mu mutego twiteze, kandi umuryango wacu ntuzoragama. Je numva tabino bivugako gusa icyo ngomba gukeburira abarundi n'abarundikazi, nkuko padiri avuga, aba bantu barikanze ko tawubashobora tamatego yubafata, ariko nagenda babwire ko ejo hirya yejo barajya imbere y'ubutungane kimwe n'ababirigi bakoze ishano mu gihugu. Rero nagira ntera kamo abasirikare, abapolisi, izo mbonera kuri, ni mure kwicira abantu gusa, ni muve inyuma yo mugambwe w'inkorabara, ni muve inyuma y'abo bategetsi bikanga umwanya wose bagomba bakangagurika nkuko umusaseredoti yavuze. Atari uko murajana nabo, kandi abarundi bararikire gukundana, kudomu rutoki ahari kibazo, gutanga amakuru kugihe kugira tuyashikirize kugihe, kugira twamire ibara ntirigwe. Umurundi wese ahari nahaguruke tugwanye abantu. Ihonyabwoko ni icyaha kitababarirwa kandi kitatigihe, ivyo ariko barakora baribesha. Mbega ivyo bavuga, u Rwanda rwateye mu Burundi rwatemye abantu bangaye? Baribagiye ko 1993 abanyarwanda biciwe muri Ingozi ari 144 bamaze kumenyekana, bazwi, ababishe ntibazwi none. Ubu ko bavuga ko ikibazo ari u Rwanda, ijya mandadare bashizeho, u Rwanda rwashizeho rurondera abarundi bakoze jenoside mu Rwanda 1994, ayo mazina n'ay'abanyarwanda. Mugabo uhetse neza sohora amaboko, kuko barabihoreye, mubona ko byoroshe. Ugira ngo abakoze jenoside mu Rwanda birigo baraja mu Rwanda bangana gute, bamaze kuja inshuro nyinshi nibabafate, kuko bahiga umubano mwiza, barondera amahoro. Mwebwe namwe murondera kubahonya. Ubu mu ngo z'abatutsi ahari ibintu byasahuwe by'abahutu bingana gute? Mwoherekana none abatutsi ibintu mwabasahuye basahuwe n'abahutu bingana gute? Nagira ngo nibutse iyo leta ya CNDD-FDD yibuke ya raporo yakogwa na Sena mu mwaka itariki 1 y'ukwezi k'umunani 2022 kaja habona, igasohoka ikemezwa n'uwo mugwi w'abakenguza amateka. Ariko kugeza umwashize mu kabati ngo nayo dufise turayifise, twarayereka n'undi azoyishaka tuzoyimuha, ariko mwemere ivyanditswemo nibyo mwakoze mu bihakane, muremeza ubwanyu ko atamoka ariho. Ivyo nivyo nanditse mu gitabo. Nta bahutu babaho, umuhutu w'umuntu nta muhutu w'ubwoko abaho, ahubwo abahutu nabo bicanyi b'abajenosideri bigo barica abantu, nabo bicanyi baharondera n'abandi bicaye mu karere bakaja hamwe bahagira unani go abajenosideri. Nta biganiro bishobora kuba hagati y'abakorerwa jenoside n'abayikora, nibishoboka. Hakora umuheto, haba inguvu, haba kugwana, umuntu akigwana kugira ngo abeho. Barundi kazi gwarukabo mu karere kibiyaga binini, ni mumenye ko mugomba kwigwanaho kugira tugwanye abajenosideri ba CNDD-FDD n'abayoboke ba Tshisekedi nizo ntera hamwe. Bitabaye ivyo no gupfa. Rero hagupfa wozanzamwa, wofu mupfugwana, hakupfuhunga, murantunga, ukuri kuraryana, ariko ndakuvuga. Rero nibaza ko ivyo ndabashikirije ari byo. Varisno yishimi aravyivugira, ari inkuru nziza yapfuye avyivugiye. Reverien mukuru mugambwe ukomokwamo no mukuru w'igihugu harabivuze. Murumva ko ineza baronderera u Rwanda ari iyi. Namwe ndababajije ni mu nyishuri. Ibiganiro bokora bikaba biganiro nibiye birengana amajambo bivugira. Oya. Varisno yishimi ntashobora no kwihisha. Ntashobora no kwihangana ngo yihishe. Arashira habona ibintu byose akabimenagurira ngaho. Mu gihe cyo gutabagwa kwa Bisirayeli, Farao ibintu byose yavyisubiramo. Nigero cyo gutabagwa kwa mu karere kibiyaga binini kwarashitse, bazokwivugira ibyo ariko barategura, ntibazoronka umwanya kubesha ko bazoca bibeshuza bo nyene. Ibi yatabivuga kwa Mungu itariki 16 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2025.
yogiye abandanya ngo bakamubora mu ibiganiro bitabaho ubu yarabivuze yarabakura inkoni ku mugishitsi yuko adakeneye ubumwe bw'abanyarwanda adakeneye imigenderanire yabo ahubwo ko umugambi afise ari wo kubarimbura nk'uko uwo mugambi ari wa sekuru Nkurunziza nk'uko yabivuze rero akaba ari umuhungu wa Renata akaba ari umuhungu wa Magufuli abarundi nta mukuru w'igihugu dufise turakeneye Sebarundi nta mukuru w'igihugu dukeneye Sebarundi mwumvise n'ijambo Nkurunziza yavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cy'icami gitwagwa mu buryo bw'ubwami uwo mwami niwe dukeneye igihugu cy'u Burundi bwa Nyaburunga gitwagwa mu buryo bw'ubwami apana uburyo bw'abacakara bw'abaperezida b'ababirigi murantunga mugiraho mubaho Apotre Benantungo ne kandi gushimira nzishimiye nambwe mwese mwatwumvirije nkabaye natwe ibiganiro byacu birakomeza mugiraho mubahwe agabana